gufashanya hagati y'u Burundi n'ikigega mpuzamakungu FMI. Mu ntumbero y'imigenderanire myiza yo gufashanya hagati y'u Burundi n'ikigega mpuzamakungu FMI no mu ntumbero yo gushigikira imigambi ya leta y'u Burundi mu bijanye n'ubutunzi bw'igihugu, urwego nshingwantwaro rw'ikigega mpuzamakungu FMI waremeje kwigenekerezo rya 25 Gitugutu 2021 guhingurana Burundi ku nyungu itavuna y'amafaranga agera ku miliyoni 76 y'amanyamerika. Iyo ngurane yiyongera ku mafaranga agera ku miliyoni 14 y'amafaranga Uburundi bwahebewe n'ico kigega kugira ngo bushobore guhangana n'ingaruka zikiza gihanze isi yose cha COVID-19. Byongeye hari n'ayandi mafaranga yababa imiliyoni 211 z'amanyamerika aheruka guhabwa Burundi mu ngingo nyene iheruka kwemezwa n'urwego nshingwantwaro rw'ikigega mpuzamakungu FMI ngo ibihugu bigihurikiyemwo bishigikirwe muri ibi bihe vya coronavirus. Aho hari muri myandagaro 2021. Ubwo buryo bwose ico kigega cahaye igihugu c'u Burundi butuma ububiko bw'amafaranga mvamakungu bwisununura, eka mbere ndetse bigaca binoroha gutunganya imigambi y'iterambere itandukanye hatibagiwe guhangana n'ikiza ca COVID-19. Byongeye bica binoroha kunganisha ibisata by'iterambere ry'igihugu nk'uko bisanzwe biri mu ntumbero Uburundi bwihaye kubijanye n'uko ubutunzi bw'igihugu koshika ku ntambwe ishimishije. Uretse ko ayo mafaranga azaniye akarusho kubijanye n'uburyo bwari busanzwe bwarategekanijwe na leta hamwe no ku bubiko bw'amafaranga mvamakungu, hariho n'ikindi ciza tutokwirengagiza. Nuko ayo mafaranga azoshigikira ishirwa mu ngiro rya politike y'ikoreshwa ry'amafaranga hamwe no kuyahererekana. Byongeye ivyo bizobonekera cane mu gusununura ubushobozi ibanki nkuru y'igihugu ifise mwiboneka ry'amafaranga mvamakungu, mwikurikiranwa ry'ingene hatobura uburyo ibisata bizana iterambere bihabwa hatibagiwe uko ivyo bisata vyoronka bitagoranye ibikoresho bikenewe ngo hakorwe imigambi y'iterambere. Ubwo buryo Uburundi bwahawe n'ikigega mpuzamakungu FMI bushobora gukabura n'abandi basanzwe basahiriza igihugu mu migambi y'iterambere, eka mbere n'abifuza kuzana imitahe mu gihugu, maze Uburundi bukahatorera akoyoko kubijanye n'ishirwa mu ngiro ry'imigambi y'igihugu hamwe no guhaka ubuzi abene gihugu. Mu ncamake, ingendo Burundi bwari busanganwe zo gushira inguvu cyane mu bisata by'ubutunzi zica zishigikirwa. Bigiriwe i Bujumbura kuwa 8 Munyonyo 2021.